is able. Then God is able, and He won't move away. Hallelujah. Your quick command on Him. He was see the signs of name to need to now. This is Fresh TV. We shine to progress. This is Fresh TV 257. Behind the camera turi kumwe n'umusore w'umuhinga bita the best. Jemu maze kumenyera ni Dikurio Leonce de San. Ndakira abasore kuva muri ETV. Ubona yuko baje baberewe kabisa nkuko byama. Harimo umusore batazira ninde haje ni Dr. Voice. Ubu no papa. Ubu no papa. Manzi ico kintu tacho nigeze menya kutanumye. Yana ne utabimenya wenyene. Kandi shawa wambaye impeta ku kuboko ni. Nanje ndayambaye kandi nta mukobwa. Reka tubaho umwanya mu itondoro. Ko je nshobora kubavuga nkabavuga ukutariko. Duhere kwa the teacher. Ndabaramukije cyane Fresh TV ameze neza. Uko mutubona ni école technique vocale ni jasanzwe ndeseruka imbere y'amategeko ni CEO Bujumbura Burundi bwose untara z'igihugu no hanze y'igihugu. Ndanezero kuba hano muri Fresh TV kimwe na Deson. Ndaza kuza kwasangira ibitari bike ndi kumwe n'izi ngabo. Mvuze ngabo bashatse kuvuga abantu abasirikare bakomeye cyane kuko bitubwire ko turi abasirikare ba Kristo. Nibaza kuza tuza kunezeranwa cyane. Byanka bikunda no munsi umuriro uraza kwaka barabona ibishengere bikubita. No munsi urabona école technique vocale mu kindi kirere canke kundi rugezo. Ndabishimira cyane. Merci beaucoup. Thank you. Okay. Ni Nestor Tuyisenge. Niyo mazina yanje nyakuri ariko ndafise izina nakuye mu ishuri. Ntaragira ko ndarivuga ndaza kurivuga. Dr. Voice. Ni izina nahawe mu ishuri kabisa Dr. Voice. Wow. Yego hama bo. Nedre no kuba hano. Bano welcome brother. Nibaza ko iri zina baraza kumva koko kutapfuye kuri toroko nyene. Barumva ko haraho ryapfuye. Undi musore hari nitwa Ferdinand Washington. Nuko si yabivuze turi hano mu école technique vocale. Turi muri bamwe twagira ubuntu ego kuba muri iryo shure kandi twaramuwe ku rugezo rukomeye cyane. Rero natwe turishimye gose kuba hano kuri television idasanzwe. Merci beaucoup. The CEO nibaza yuko ari we ahanini uza gufata iya mbere ariko nabo nyene turaza kugenda tumbiza gahoro. Reka tubanze tugira abantu ETV icarico. Murakoze kibazo ciza. École technique vocale canke mfunyafunyo ETV ni ishure ryigisha umuziki. Tuvuze umuziki bawugariye n'ibintu byinshi. Harimo vy'amajwi bicurangisho n'ibindi byose. Ni ishure ryigisha umuziki ryigisha kuririmba ku rwego rudasanzwe muraza kuvyumva abantu bari hano. Abasore bawe nabo bagigamo canke bagizemo. Aba barangije umwaka wa 2020 edition ya gatandatu. Barangije umwaka wa 2020 mugabo bagenda batera imbere cyane ubwo rudasanzwe. Bivuze gutera imbere ubwo rudasanzwe bwo kuba ba star. Inyenyeri ziboneka. Bana naruke manu uravye ubona yuko yahindutse. Abasore twaherukana so. Nk'uyu twiyize amafaranga amaze kuza. Uyize muri edition ya 2020 atarangora no musi n'umugabo afise umwana mviriza afise umwana. Bana baranavya. Bango twarumvise muri école technique vocale. Turafise umwuzukuru uva ko ni byo kwishimira. Rero urugezo bariko nuvuga ko urugezo rwiza. Rero nuvuga ko muri école technique vocale kituranga d'abord n'urukundo.
tama tukaramukanya tugire TV ni kanguro hose uba ko baca bitabira ngo ni kanguro hose tuvuze reka kanguro hose dushatse kuvuga yuko saha gusa mu Burundi ni vyiza yuko ubumenyi bakura mu ishuri école technique vocale ubera itara ry'abantu benshi in East African community in Africa kwisi yose cyo tuvuga ati tugire TV ni kanguro hose kuko ubumenyi bakura mu école technique vocale baburi kuri donc standard y'urwego rw'isi apana urwego rusanzwe apana rwo mu Burundi ku buryo umunyeshuri asohotse akaja mu kindi gihugu ashobora kuduserukira ku rwego rwaho ukanguka ati mbega umuntu yigiye hanze y'igihugu canke yigenga mu Burundi bivuze yuko ngaha mu Burundi wacu TV iriho nk'inyishu ya benshi yifuza guteza imbere ingabire zabo okay mu bo muba muramuye mu banyeshuri muba muramuye baremewe kuja no mu studio bagakora carrière solo bien sûr que oui uko urukora abantu indi bose ziriko zirasohoka kino gihe mwese James de Kirimba carrière solo twamenyesha yuko vuba cyane indirimbo za bano zigiye gusohoka kandi indirimbo Ferdinand amaze kuja muri studio mugabo Dr Voice nawe kari ariko arategurirwa ikintu kidasanzwe Dr Voice man hazo muri rusanzwe abantu rero kari hari ukuntu bameze hari ukuntu bakurikiranye hatageze sinzi ko abantu bakurikiranye hatageze ni wa muntu avuka ari imfura kandi undi akavuka mu mwaka nyene ako kantu kandekera abantu turaza kuhagira uko ibintu nanje nabyumvise ko ibintu byinshi ndashaka gushika bameze nk'abakebe ukuntu ana aya mazina ari kumva ukuntu yababantu umwe ni fundi undi Dr Voice umutipe ni umufundi ni Dr Voice ngibaza hagati ya Dr na fundi ninde bose je numva menga kati babiri mbona bose menga nabafundi ariko teacher ndavuga yuko ETV ni vocale ikirakora ku bigezo mpuza makungu kabisa kuko ubumenyi dutanga muri école technique vocale uri kuri standard y'urwego donc gwisi yose sivuga mu Burundi gusa kwisi yose kuko abarinzi basohoka bafise bagage ikwiye ku buryo duserukira ahantu hakomeye tukavuga en États-Unis ntumva umenga ngo arimba cyane mugabo unavuye muri ETV yoja kuri ama stage yaza yose akaririmba bivanye nuko tuvuga ati tugere TV ni kanguro hose mbabona yo kumenga hose yo harenga kuko umenye bafise bwo kubego bukomeye cyane ariko teacher mbabarire ndakoze gataka kino kintu ubwo bumenyi wabukuye byantwaye ikiringo kinini ya cyane n'inguvu nyinshi kuko novuga yuko ntivyari vyoroshe narize African gospel music rwego rwa Africa ndiga muri Uganda ndiga mu Rwanda ndiga muri Kenya iyo yari tour y'abanyeshuri aba selection au niveau africain bariko bariga umuziki kwijwe cyane kwijwe ndibuka yuko byari bigoye ukuntu umuntu ashobora gupasa ico gihe kuko twara n'igihugu bitandukanye ubwo naragira amahirwe yo ushobora kuba mu bambere batanu bambere ndahabwa ubushobozi bwo ushobora gutanguza ishuri mu bugi wacu kugira ngo canke handi hose atandukanye na Afrika ashobora gufasha abandi kuko nitwigisha gusa ku ishuri école technique vocale twigisha no kuri Zoom twigisha abantu bari hanze atandukanye mu bihugu kugira ngo ubwo menye twakeshe kubutanga ahatandukanye rero cyangwa ati umenye nakiriye ndiko ndarimba mu gihugu byari bigo kuntu bana hahura kwavuga ati ndishima ndiyemera ubwo ndabona yuko ntibyo kurimba ku bugenzo bwaho duhuye n'abajya abandi ba Cake Franklin Ron Kenley ba Israel Houghton bande bajya ba artiste nyine bari ku rwego bazwi ashobora kuba DPS ashobora ati wow barashobora kuba umuntu arafise akantu kadasanzwe cyangwa ati bwo sinorimba sinorimba je nyene ngo bishike kure ifo ko ndayipartage n'abandi ntaje have icyumviro gutanguza école technique vocale rero mu vyangwa vya école technique vocale ngabo urazi rero shutera ushobora kugumutubwira uko mu mutanga ubumenyi iki abantu ntibabibone neza reka babanze bagire tubabaze bano basore babiri mwe mu kwiga kwanyu ibi novuga ubumenyi mwarose muri ETV mububona gute bo muri make ntibusanzwe ko nkuko ariko arabivuga shutera uko ariko arabivuga niko biri vraiment ni ibintu bitoroshe twaronse ubumenyi vraiment ubona ko ati aha naho bahenda ashobora guperforminga akora byinshi yego Ferdinand ngo nibisanzwe bon déjà Paris wanje birarenze cyane kubera yuko bivanye naho umwe wese yakuriye yavukiye yarazi kuva kera mais
après yo kwinjira mu ishure hari abayihinduka ridasanzwe cyane kuri umwe wese iyo ni naho iwanje ndizi n'igihe nagiye donc muri iri shure n'ahantu maze kugera ibintu bidasanzwe vraiment ngo birarenze cyane. Teacher tubanze kumva gahogo kumwe canke baririmbere riko imbere ko baririmba cyane kumye numva miramitwa sindanabyemera imbere ko baririmba nashaka najute kano kantu uyu avukamo ni mu ntara ya Bujumbura mugo ni mu Rushubi mu Isare je pense. Je me souviens très bien nkiva ku ishure aranyumva mugaguma afite target yuko nkeneye kwiga ngo kugira ngo tubone byari bigoranye byaje nayo Bujumbura nyene exactly no bagurumva byari bigoye kutubonana mugabo mu ndo tuze tuzohura rero tumaze guhura avuga ati je nkeneye kuririmba nkashute yari yarakumvise nk'ikintu kidasanzwe ivyo jewe kera ndafise nk'indoto narumva yuko nanje nkeneye kuba nkanaka mugo usanga mu bumenyi dutanga mu ishuri ntitwigisha kuba nkanaka donc tugisha donc kube wewe biyu rero maze gushika mu ishuri byabaye kubashutira gusa byaciye ba big byarambutse yaranakurenze tuvuge ko yakurenze je mu ndoto ziwanje mu vyo nifuza mu ndoto ziwanje ujye umwigisha mwiza nubigisha abamusumba abashobora kumusumba kuno asa nk'uwitanze wese ukari abantu usanga mu gutanga ibintu bitanga basi bisigariza ubwo je narumva ko nkwiye kubitanga ntisigarije kugira ngo turere abantu bagenda kuri standard nziza pana bavyigira ugasanga aririmba ego nivyo akitwaza ngo umuziki ntibikurimba ntivyigwa naho Imana iraguha impano mugerekenda kwivomerera yarakeneye kwikorera kugira ngo ishoka itwa impano nyayo ishoka kugaburira dabo gitunge kuko la musique c'est l'art nyimba rumwuga rakugaburira ukakwambika akagutungira umuryango ukakubeshaho kuko abandi bose kwisi umuziki wabesheje kabisa ubu nawe yandike kera cyane umusozi menga 2013 haciyemo iminsi kabisa ubwo twagiye gukora muri 2020 arihangana nico namukundiye ara persevere navuga yuko arafise patience dasanzwe muga maze gushika mu ishuri ndoto yarafise avuga ati ngina kuba udasanzwe byashise bikoreka kuko hajya icuntu arema imbere yiwe canke mu buzima bwiwe nico kimukorera cyase gikoreka no munsi fe umuntu adasanzwe mvuze Nestor umuntu adasanzwe because urukurumva mwavuye mu rushumba mu buterere kabisa muga bose bahurira hamwe mugo no munsi bakwiyisi umva yuko ntibakiriye abandi bo ngamu donc urushumba ndi mu buterere n'abantu mbona kugo dasanzwe ko bishinga ndavuga ati baramutsuba igikunda kuko ejo gusanga bibagoye kubura amazi merci beaucoup uranyaza yuko ngerageje gutanga tumanyaje nto yabo ariko dukurikirana baza ko niyo imbere ko bikora mu gahogo that's it Ebana badukubita kantu je naho hanini nashaka ko tugera mugabo rero mbere ko twashika abantu afite akantu uyu uvuga ngo dusure muri The Voice Gospel Demonstration ni event bategura buri mwaka ihakajyo umunyeshuri arangije byo muri technical certificate muri yemeza ko yize rero abantu bari muri The Voice Gospel Demonstration uyarazi kavuwa mbere kandi no yarazi ko yaza kuvuwa mbere mugabo birangirira vuwa mbere navuwa kandi rero uyu ariko urafisa akantu ngo jewe ngo sinemera ngo cyagihe man cyagihe je niho narindi yego ndibuka ba performing induru ziravuga ko se bati na talent dasanzwe cyagihe mwari ko muragira ya The Voice The Voice Gospel Demonstration ariko nkuko ariko bivuga Fredina abo wa mbere ariko yaratuje yaratuye akarere Dr Voice byabona ko arasa n'abafana benshi fundi kwera atari cyo yasengera yazonya ari wakuye hariya mu buterere unaze nabi wavuye mu rushuri nabo mu rushengero wabo abagemagara Dr Voice cyangwa Nestor wumvise ndibuka rero comment zakurikiye vraiment tuvugisha ukuri harabavuze ko menga bahengamye Dr Voice no yari kuba mbere basi umutipe agakurikira mugabo abandi tuye mutipe rero nibwo yaratekanye arashoboye ararenze ariko umugana we mbere ko barimba ariko nshaka kumenya wewe wari muri jiri ari muri jiri wewe kandi nuko negera muri jiri kuko ungiye muri jiri usanga mvuze ati Dr Voice gavuambe rero bizi kuntu bitunganije hariho staff judgwe jiri bihari kwayo aziko ma media bahara bari menshi nta byo kuba public biragiye bikwiye wivye director acavuga ati murankibiye ariko wewe kuri wewe ubona ari ndategeza kuvuambe jewe nk'umuntu yabigishije yabahaye ubumenyi habwo je navuga who's the best hagati y'abana basore babiri kuri je yabigoye gutora wa mbere kuko babahabwa ubumenyi bahabwa usibye gusa yuko kategori ivyo biga bitandukanye
ibyo yize yabitandukanye n'ibyo yize ivanye na sorte yijwa ririmba aho ndumva no munsi gucura ubanza biraza kukugora nicyo gituma no muri jirisine yaho muri sangamendere reka urubanza turaba ariko baradukurikirana kuri Fresh TV bakunze bose mu dropping comment aho hasi the story I saved ikisubira muri kino kibanza the voice gospel demonstration ashaka bongera ba performing ashaka donc baza ko kadukurikirana baraza kujija baravuga wa mbere ari kubuye rero nibaza story bwana story Dr. Voice reka duspose yuko no munsi rero ya demonstration wifuza ari iyi nga abakunzi ba Fresh TV n'abantu baciye ubwenge mu ziko barawuna c'est la collaboration avec Beef oya bashire hasi batubwire yego mugabo baraza kwivuga bien sûr imbere nyuma yuko baza ko babonye uburyo barembe batubwire ubushoboye si ntambara mugabo kandi ni ntambara n'ubundi ariko two kwita ntagatifu yes yeah bikwiye kuba no mwijuru byarabaye no mwijuru byarabaye mugayiriya oye ntagatifu man bakorera Rusifera dusanga ngabiki oya ayise yo kujyana isi yo kujyana bavuga twe muri TV twita collaboration avec Beef mugabo ntibarimbi turakoraborana turakundana mugabo mfite ndamufitifu nishaka sumba rero yagakuranye n'oragakurana tije wakabitse mu mutima nakabika hagaragara akorona gasharike yaranda kari muri TV donc kugira ngo bose bagire umwete wo gukora nta kintu bitezwa kwa kiri muri TV bose tuzo gukora buryo budasanzwe reka ntangire kumva nshuzinga jewe Dr. Voice Wagi thank you oh hallelujah thank you Lord Jesus God is able God is able God is able and He won't fail. Oh, tell me who can make mountain say move over my way. Tell me who can make a miracle and cause over my faith. Thank you. How in the dark don't say no. Who can see says hey run trouble who takes anger lamb come down rescue me God is able come on God is able God is able and He won't move it. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ora niyumvira kenshi ikintu kikansika aho nari kuba ngeze iyo ntaza kumenya Yesu oya nakazoza nari mfise yasanze naraherewe narumiwe atanyisho mfise ikibazo na kimwe naranyegereye aho narindi shenyene mwishima atanyisho mfise ikibazo na kimwe naranyegereye amuzima Yesu Dr. Voice respect man aya deso ubumenyi burabaho mu Burundi tureke kubeshana izina ni ryo tureke kubeshana ni jena inasinziriye tureke kubeshana navuga ko utari kari gaite vari karahomba cyane because estrade ko twaje ko mu Burundi uko tunukwa estrade yaho dukenera abartiste ari professional kabisa tuze professional reka tubandaye here we go okay fundi ko tayari musore aratuje man fundi wa mitambo uko yakubise Dr. Voice mu gutuza uko nyene intama reka ndiye kuvuga byinshi reka tubanze kutumwumvirize cyenda ndagaruka mu nyuma mama siyo
Semumurizo no mutima Uremwa kamenyero k'ijuri Kamana uri inkuru Mamaso yo kubona ubuwe Semumurizo no mutima Urenga kamenye k'ijuri Sanzuneni Tanipura Kamano You made the way You made the way You made the way Don't know how but it did it, you made a way. Don't know how you made a way. Don't know how far it let it low. Yeah, no it me. Don't know how but it did it. Don't know how but it did it. You made a way. But I'm ready for. Don't know how, but I'm ready for. Don't know how, but I'm ready for. You made a way. Oh no, you made a way. Oh, yeah. Skia music. Combat spirituel. Combat spirituel ni apana yende ugwana ufise imitwaro. Ini combat spirituel kuko ibera indani. Ico mbonye cyo naje muri juri sinojaye. Yaba bingora guca urubanza. Bisanzwe batubwira yuko mu ijuru hazoba hari abaririmbyi n'abandi baririmbyi. Mugabo baze baririmbe muri korale nkuru. Baseka mvuge urabona ingene bicaye. Ari ukuntu bicaye gadasoni. Okay. Suppose ko uhagaze. Igituma ushobora kwicara gatekana. Naba. Kuko wewe Imana itekeye muri wewe. Bakaza mu buryo bwugaye. Si jewe ndi ariko ni Kristo ari muri jewe. Igishobora gituma ushobora terekana icyo numvirize. Okay. Na amajwi. Igikura Imana ku ntebe yayo. Okay. Ikazikishana n'abantu bayo. Okay. Ni mutima uhimbaza. By'ukuri. Kandi jutera hajya ngo umuntu aririmbye ngo basenze kabiri. Bien sûr que oui. Yego. Kuko indirimbo ntashavuga ati Imana ndagushima kuri Imana. Ariko urashaka kuri Imana ndagushima kuri Imana inshuro z'ijana. Imana igategeka kuvuga ati umuntu weka n'amagana. Kacagura akaza. Okay. Donc umuntu abasenze kabiri. Cyo gituma iyo duhimbaza Imana, iyo duhimbaza ntitwigirisha. Okay. Yasintu byifashifasha ngo teratira ntuna. Ariko ubuguru umutima ukumva Imana ukeneye kuriha nk'ishimwe. Okay. Kimaze igihimba Imana. Rero mu bishimo duhereza Imana n'amajwi meza yari. Turitanga wese. Naje numiwe. Bavuge rero bariko badukurikira kuri Flash TV. Yeah, of course. Mutubwire drop your comment hagati ya Nestor ni Dr. Fundi na Feridina batazira ni Dr. Voice na Fundi. Bitangiye no kunchanga. Batubwire nataka who's the best? Ndashoboye. Kandi Cecile umuntu baza kutubwira koko babona arenze. Twe nka Fresh TV tutari kumurihira indirimbo. Aje muri studio aririmba. Umuyo kazi rero umuntu muri abantu babiri ninda akwiye icyo gihe. Kuko ikabisa. Mureka kubivuga mugabo Imana ubwera nezererwa ibikorwa byayo.
kuko kunezerwa ibikorwa byayo nicyo gituma mwumva ati nka Fresh TV twemereye indirimbo ni act ibaye icibya rindi act namwe rekora act yo kuvuga ukuri hama shutera wazi impamvu nukubera ko amatera nkaya ntukunze kuboneka of course iyo rero tugize imana tukaronka abantu nk'aba turadukwiye kubafata mu mugongo kandi nimba twigwa turasemerera ngo ni ba supporting ni ba supporting natwe ubwacu we have natwege nka ikote nivuga na sponsor dufise ariko mu byo dushoboye turabikora kandi aho tugejeje turashima imana nivuga yuko mu ndoto dufise abaturunga ubwego bw'igihugu batubwira ati dukunda ivyacu kuko abanyamahanga nta kindi kibaza atari kudusambuza no kuza kutwiba ubutunzi bwacu tuvuze ubutunzi bwacu nabo kubatwara hanze kaje bituma badashobora guteza imbere guca bari mu gihugu cyabo rero tuvuga ati zimpano z'igihugu reka tuzishira habona tuziteze imbere ziterera imbere hanyene hama bajya abanyamahanga bazozigomwe bari hanze hama abana bagende bagiye guserukira Burundi binjiza ikintu cy'akamaro mu gihugu kitwa umuntu kuvuga ati ingabire iratungisha kuri uwo muntu wese aha valeur icari n'icimana muhaye kuko abahawe talent ari batanu umwe yavuze ngo nzi ngo kutimbura ngo yimbura ivyatarimwe ngo arafuha bwitara ngo reka ngende kuyibika cafata itara imana muhagenda kuyihamba cyo gituma biri kivuga ngo wabikaza ubongerezwa byinshi ngo aba baguma birundadiriza ko utunzi kugira ngo ejo bajye bafise bikeyi nk'aba batunga cyo gituma je mvuga ati umuntu wese afise ingabire ni kumuha agaciro tofata ukuboko kabiri mu nzego z'igihugu amicale mission PDA donc bakakonesa ce qui c'est la droit d'auteur biyo riko barakora n'ibintu bikenera gukingirwa bikira kuba mu mategeko bakamenya yuko ari umwuga nka kujya avuga kubaza aba baro certificate muri the voice gospel demonstration mugabo barafise ibindi bintu bakora nyaza komeza kubumva ibindi bisanzwe yes bafise bakora bakubira ibintu bidasanzwe hanze baragutegura evenement ikomeye amwandiki amateka adasanzwe inyuma Thanksgiving ari evenement aheruka gukora yiwe narabibonye mu gasina kwikanye ko twari azagirisha bivuze ko aza gutemanya ubu nafise ibindi bintu ariko arakora ubu ari karugurwa n'ishuri nibyo akwashe kubwego tuko turategura abantu bashobora gufasha abandi abantu dukenera yuko bafata ubumenyi batoye babwigireko muri ya collaboration avec beef ni gutanga ico ufise kigafasha ubundi rero saha gusa dukeneye gushika turakina ko dukwira Afrika yose buryo avuga ati Burundi bwaravyaye abantu bariko rafasha mu bijanye n'ingabire z'abatandukanye rwa Afrika cyangwa rwo gwisi Urazi rero ahubwo reka tugireko kuri ico kintu waruvuze ca ni Thanksgiving hatangiye Thanksgiving yakore na ecole technique vocale mugari nyuma Thanksgiving acha tegura sound of reka Ferdinand akitubwire man gipanze gute ibiko guherereye mu mwino minsi nyuma yo gutwara yo kuba as the winner of ATV school chanke Luganda Voice Gospel Demonstration 2020 okay 2020 après yo kuba le gagnant narakoze concert yitwa Thanksgiving twayikoranye na école technique vocale yari mu ntumbero yo kunshigikira donc kunera intege nk'umunyeshuri yahaciye agirirwa n'amahirwe yo gutahukana ikibanza cya mbere ariko après yaho narabandanije donc gukora kubera muri kijya gihe nari mu kiringo cyo gufashwa n'ishuri mugabo urabizi yuko nari kubandanya batari kubandanya bashiramo ingufu nyinshi kuri je kuko hariho n'abandi bategereje gutegura nabone bakurikirwa rero après y'ibyo ico kiringo nace mbandanya mugabo nibanereranye barushije kunshigikira okay après yaho nace nkora evenement iheruka kuba itariki 26 z'ukwezi kwa gatandatu ni evenement nitire Songs of Revival Worship mu ntumbero yo kuzana ikanguro mu karere ko guhimbaza no gutazira ni kuvuga ni evenement nakoze edition ya mbere izo bifise ama edition menshi kandi mu mbibe z'igihugu hagiye hatandukanye cyane ariko for now edition ya kabiri ashobora kuzoba next year cyangwa ikindi gihe ariko kandi muri no periode ndi mu neguro zo kuja muri studio gutegura songs n'izindi zimaze ziri prêt zizosohoka ziri mu maboko y'ishuri ya management y'ishuri ndumva tugiye kuryoherwa ama concert rero maze iminsi uri kurakora ubona yaritabiriwe n'abantu bon réussite ya mbere yabaye nuko icyo Imana yategeye ku bantu
cabaye ko Imana iganiriza abantu ico kintu tuba twiteze cyane apara y'ibindi ariko kandi resite yuko abantu bitabira ico gikorwa yari yagutse cyane bari benshi gose ku buryo bari buje no kwibarabara bahagaze cyari ikintu ciza cyane kubona ushobora gukora igikorwa abantu bakaza kunshigikira nka Ferdina worship kubera ivyamwa kanaka canke ikintu kanaka ishure canke ahantu kanaka ishure ryangejeje ndaje cavuga ati reka mbandanije support yabaye nyinshi cane Dr. Voice nawe ishure Dr. Voice taravuga urukumva Feda bitumbirije neza donc aho urugenzo ishure ryo kurangizako nongeyeko donc hariho public irimaze kumenya iyo ari kibishasha ko bavuga ngo tunda kukuma induru ngo ducatandukanye byaramoroheye cyane narabonye hari abantu benshi kandi nivyo nawe wagiye kumushigikira oya so narindi ni se waro nari donc turi intérieur twarevuganye turi intérieur twatuba turi mu gusura indirimbo turi fise media tour igitega nje bihurira nuko rero ibintu bibaye ku tariki tuza kudoga igitega urumva mugabo twa turi hafi live mugabo ndavye saha gusa ari n'ahandi Imana ikeneye kudushikana biciye is the new generation unstoppable kabisa unstoppable generation the teacher cyajyamye kubuhiye kabisa reka rwumve Nestor Dr. Voice nawe numvise mwari kumara yuko agiye no gushinga ishuri twadukeneye kumva ibyo baherereyemo cyangwa n'imigambi bafise kugira kumbure nimba ari ushaka no kubasupporting agira icyo afatiye na cyane ko kuva inyuma ya gospel demonstration the voice of gospel demonstration irangiye bo abantu baba biteze ati turabe ibikorwa byabajya abantu byinshi ke nibuka turi mu ishure nyakubahwa mwigisha wacu ngaha siwo wa Ecole Technique Vocale yigeze kutubwira ngo yatubwiye ijambo rikomeye cyane je nace ndaryandika ahantu usakaje ndanandika ngo yatubwiye ngo aha mwese ku muri ngaha mu singabire zitandukanye aravuga hariho abazomfasha kwigisha hariho n'abazoca bagenda gukora ibindi bikorwa urumva bivuze ngo ibikorwa byacu bigaragara ko ari bimwe ariko bigeze mu ngabire tumaze gusohoka ishure usanga umwe wese agiye mu nzira yiwe ariko twese ugasanga turi ingingo zuzuzanya zihuritse igikorwa hamwe yaravuze ati rero abo twari kumwe mu ishure abavandimwe banje ba Ferdina n'abandi muri Ecole Technique Vocale no kuvuga baciye bakora ibintu bigaragara ama evenement ama song bazishira habona byinshike jewe sinaciye nihutira gukora ibyo oya narabanje nditaza gato ndarakira gato ariko Nestor kubera iki rino shure wiyumviriye kwari kutahisemo kuza kwigishiriza muri iyo TV ahubwo ukavangura reka nshinga igi wanje ari ryo nza kwigishiriza nariko ndaza kuhashika kuko twese turi staff imwe n'umuryango umwe rero no kuvuga naragiye muri studio ndakora indirimbo ziriyo ariko ndabona ko igihe cyo kuzishira hagaragara kitaragera eko nabanje kuraba igihe turimwo ndarambega iki gikorwa kizoza guhindura iki no kuvuga ngo izo ndirimbo ziraharira ahubwo nace ndaba icoza mbere y'ikindi naramwegereye teacher turavugana aranyemerera ko notangura ishure kugira ngo nanje mfashe abandi kuko bose mu mihingo yose niboherera muri Ecole Technique Vocale kandi nawe urumva vraiment edition nibaza kumaze kumva promotion amaze kumva ukungene zingana ni imyaka myinshi ifoke rero natwe harageze ko dutangura kumufasha tugende mu bundi burere kugira ngo twagure kumbure igicapo afise tugishire mu ngiro tuzosange twamaze guhindura ariko teacher sorry gato tumugaruke gato iyo uravye edition y'abana basore bawe ukegeranya n'izindi uboneye bitandukaniye edition ameze nk'ayandi usibye gusa yuko
ubushake canke mwitwarariko itandukanye ngira ngo ntahura hatahura takazanye uko ama edition abasa n'ayandi usivye kabiga muri ama edition ubushake canke mwitwarariko utandukanye ko menga nta maherema yari bwibonekeze cyane nkuko abana babiri bariko baraboneka bariho usivye gusa yuko uradi yuko biri tugira ngo ni kubera nk'ikimonyo kimonyo muci ariko ni bacari restoye mu rushana kikabika ibintu kugira ngo iki nijyagera ntikiza kugira ibibazo je mon avis canke mon objectif ari yuko tegura new generation unstoppable badahagariko bafise umuvuduko bafise umuvuduko rero abana bo mubonye ya les autres dore ko edition ya mbere edition ya kabiri ya gatatu na twari tubiganira na Dr Voice niwe ni délégué muri 2020 twasanze yuko hari abantu benshi bagiye basambagira bari muri école technique kare usanga bari mu église usanga mu église nikira bafasha ngo bikwiye usanga kura aho gufasha kurarubira muri church ari aho hategezwa gufashirizwa cyane nk'umuryango tuvugana ati ifo ko tubahugurupa bose burya abo tuzozana na prochainement muzokanguka nzokanguka murareze kabisa ko tugeze muri edition 8 kandi ngegwa ko nk'umujyi gisahira murazi yuko mu gutanga ama certificate turategura igiteramo cyitwa The Voice Gospel Demonstration naco uyu mwaka kigiye kuba in this year kigiye kuba kandi very soon na cover kandi soon yamaze gusohoka vuba turababwira amatariki tubabwira ikibazo kuntu bigenza amatariki kuromeze tubabwira amatariki tubabwira ikibanza abana banyene bazoba bahari mu abaloganya bose babara aba star umunsi rero novuga yuko The Voice Gospel Demonstration y'umwaka wa 2022 igiye kuba na edition y'umunani novuga nabo bari muri rwarunganwe Bibiliya yibikiye mvuze urunga Bibiliya yibikiye aba ni new generation unstoppable bage nabo bari muri new generation donc bari cash nubwo bagiye kuja habona ubundi umuvuduko udasanzwe metre kuno umuvuduko udasanzwe nizera yuko bobo uko ndiko ndabona si kuririmba gusa uko batekemo ikintu cyitwa twabatemo ikintu cyitwa urukundo imbuto y'urukundo bo hagati yabo bavuga ati twebwe yabo wa mbere yabo wa kabiri yabo wa kangahe cyangwa gutandukana dushaka ko tukwa kundi mujyana donc bicaye naco ni ikintu kiza kandi gikomeye that's it cyera urazi umwanya bujya rero ntubari n'ikirenga ndazi muri Fresh TV ni muhira tuzokomeza n'uri tuhamagara dukorana n'ibintu byinshi ndashaka ahubwo kubera no hari abantu batanyuzwe ubampera akantu kameze nk'akigizame nk'umwigisha dufate nk'imisegonda 15 kuri umwe wese yego mugabo bagahurire ko ari kamwe n'ubundi twongere tubumve mu majwi yabo ariko nawe hari abantu bariko bari bazati suno mwigisha no kuvuza gusa ntituza kukurekura utadukorera kandi hama n'ubundi mu kurangiza muca muturirimbira hamwe muri batatu akanwa mwaduteguriye kurangiriza muri ubwo buryo bampera ko gakogwa rero avuga ko bagakoresha kandi akubwira ko je ntaririmba kuba aririmba ndirimvye reka ndabakabazo hama tuturimbira hamwe n'abanyeshuri banje Nestor shaka ndakubaza akabazo kamwe kweli tuvuze harpage il means what kisiguriki bo twumvise ijambo harpage no kuvuga ngo twumva ensemble de technique d'oeuvre no kuvuga ngo ubuhinga bwose dukoresha mu kuririmba bufunyiye mu iryo jambo nico gituma tuba twarishize mu majambo make mu mfunyafunya urakoze Ferdinand sorry gato acagenda yogenda tanze n'akantu k'akarore ndashaka yishure cyo bagenda muri urubuga ni gwawe kwa nje mfite jambo Ferdinand tuvuze cascade it means what cascade ni ikintu gihurukiyemo ama feelings donc cascade ni ikintu kiri illimité kidahagarara kidahera kidafise aho kigarukira genre sur l'ensemble de feelings tugirwa ko Dr Voice atubwiye ati cascade c'est l'ensemble de techniques de voix en pratique comment on peut le faire en pratique ok
muri isi nawubanye nawe mwami Yesu niwe yo muri isi nawubanye nawe mwami Yesu Zochiyo sosanga Ongami somusanganira Kubichu hachiyo kujana Yesu na hallelujah Bitwi bagenzi Dr. Voice. Nah, yamanitse. Okay, reka twakire Ferdinand nawe. Twumve. Kijambo ryawe ndahiriwe kubw'icyo wambwiye ndakomeye kubw'ijambo ryawe ry'ubuzima sinzohindura zo gukurikira sinzokuva inyuma Urahikisha nacho bongera talent kabisa. Tugira karimbo twaririmbira ensemble. Yeah. Nka luganya the voice gospel demonstration 2020. Yeah. Atubita kanu duce turangiza na mwenye besa atangira kubenye byarashye amarando hishije. Hosanna Hosanna numagazi yatutse yandesheje urufu nakuzimu kukiwe ndunesha Hosanna numagazi yasutse yandesheje urufu nakuzimu kukiwe ndunesha Hosanna Hosanna numagazi yasutse yandesheje urufu nakuzimu kukiwe ndunesha. No comment. Teacher, akantu gato utari kuravuza gitari uri wenyene. Yeah. Thank you. Ako gahede. Akantu gato ndavuza gitari ngira. aho yaje Ewa nayi tubashimira cyane mwakoze kuza basaza. Yeah, thank you Fresh TV, thank you The Son, thank you mwese mukwa dukurikirana. Twanezera kubana namwe. Twizera yuko mugiye kudufollowinga kuri page Facebook, account Yewegayeeeeh, Instagram, Twitter. No kuri YouTube yacu hari indirimbo shasha z'abanyeshuri nyine ko rasohora. Tubasaba mwirukira mugire subscribe, mugire na commentaire zanyu, mukuba supportinga no kubatera intege. Tunabatumira muri The Voice Gospel Demonstration 2022 tugiye kubabwira ibigiye gukurikira, tuzagaruka tubamenyeshe ingene biko biragenda. Barayizagiwe cyane. Dr. Voice, nawe ndazi ufite nk'akajambo kamwe wohereza. Bien sûr que
ndashimiye cyane bariko baradukurikirana Yeah. kandi babandanya badusengera cyane kugira ngo Imana idushikane ku yindi ngazi. Nongera ndabatumira ko vuba mugiye kubona ibindi bikorwa bishasha duflyinga tubishoboza no duhe moments. Amen. Okay. Merci beaucoup Fresh TV, turabashimiye kuri kano kanjyo mwahaye kadutumira kuba hano abakunzi bose ba Fresh TV. Turabashimiye gose ubuntu bw'umwami burushize kuganza mizima yawe. Bana, amen. Asante sana. Twizeye ko n'ikindi gihe tuhamagaye muzotwitaba. Yes. Tubashimira nako mwariko muradukurikirana kuri Fresh TV 257 na umuhungu wanyu Ndikuri Leonce the Sun. Mugire comment munatubwira ukuntu mwabonye sinotara hama tubandanye kuva mu bwiza tuja mu wundi. Thank you. Hasta la vista. This is Flash TV. We shine to progress.